Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye kwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo cya Mwene Siraki ku kigabane cyaho cya 14 kuva ku karongo ka mbere kugeza ku ka 10. Ijambo rya mbere ry'umutwe twisunga riravuga ngo ubuhigwe bw'ukuri. Hahiriwe umuntu atigeze atirigana mu ijambo, ntatuntuzwe n'umubabaro w'ibicumuro. Hahiriwe uwo ataco yiyagiriza kandi atataye ukwizigira kwiwe. Ishari n'ubunibuni. Ubutunzi si bwiza ku mugabo w'ingumyi, amatungo nayo ni ayiki ku muntu w'ishari. Uwegeranya akiyima yegeraniriza abandi nabo bazokwiryoherererwa mu matungo yiwe. Uwimerera nabi ninde yomerera neza? Ntazohimbagwa namba n'amatungo yiwe. Nta mubi ariho angana uwiroga, iyo niyo mpembo y'ububi bwiwe. Naho yokora iciza aba agikoze mu gahundukwa, mu maheruka agaragaza ububi bwiwe. Urabana ijisho ribi ni umubisha, arahindukiza amaso akirengagiza abantu. Ijisho ry'umuntu w'umunoho ntiribumbwa n'umutagi waryo. Akarenganyo kabi gasarangaza umushaha. Uw'ijisho ribi agira umunoho w'ibyo kurya, ariko ku meza yiwe bikabura. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana, haleluya, amen. Abana b'Imana tuzirikane aya majambo yo muri Mwene Siraki. Icyakora yari amajambo twari dukwiye gusoma kugeza ku karongo ka 19, ariko ubu tugejeje kuri 10. Hanyuma kurikira tuzoca dukurikiza ko kuva ku 11 kugera ku 19, niho tuzumva byinshi. Aya majambo nasanze ari amajambo nayone akomeye uwo ari we wese yarakwiye kumenya. Rero ijambo ry'umutwe riravuga ngo ubuhigwe bw'ukuri. Twumve ubuhigwe bw'ukuri bana b'Imana, ubuhigwe bw'ukuri. Akarongo ka mbere karavuga ngo hahiriwe umuntu atigeze atirigana mu ijambo. Ngo harahiriwe umuntu atigeze atirigana mu ijambo. Banahari ni bake ngaha mw'isi. Banahari batigeze batirigana mu ijambo ni bake cyane, ariko bariho. Ntatuntuzwe n'umubabaro w'ibicumuro. Ngo ntatuntuzwe n'umubabaro w'ibicumuro. Mbega cuti yanje, wowe umaze gutuntuzwa n'umubabaro w'ibicumuro? Je ndaza aho byangejeje, haleluya, ndashima Yezu aho yankuye mu mubabaro w'ibicumuro n'intuntu nari ifise. Ubu nkaba numva umutima wanje uninahaza Imana yo mukiza wanje, haleluya, amen. Bana b'Imana rero, nubwo ibisamwa biba niruka n'iminota, ariko aha hantu reka tuhumve ngo hahiriwe umuntu atigeze atirigana mu ijambo, ntatuntuzwe n'umubabaro w'ibicumuro. Iri jambo ntatuntuzwe n'umubabaro w'ibicumuro rirakomeye cyane. N'abantu bake bari mu isi boba batatuntujwe n'umubabaro w'ibicumuro. Rero hari n'abandi intuntu y'ibicumuro bakoze, y'ibicumuro baba bafise, ibizingitirira iyo dayimoni ikaguma ikabanyongotoza mpaka iyo ntuntu ikabajana no mu cyobo, mpaka no mu muriro kwa shitani. Mwibaza ko uyu muntu
apfuye atunujwe n'umubabaro w'ibicumuro, mwumva agiye kuruhuka amahoro, mwumva agiye mu ijuru, agiye mu muriro udahera kwa shitani. Imana yo mu ijuru idutabare cyane, iduhe kubitahura cyane kandi iduhe kubivamo. Bana b'Imana, jewe narabayeho ndatunuzwa n'ibicumuro. Ndibuka ntagiye muri za Tanzania nabaye, kandi muri Tanzania hoho hanini natunuzwa n'abandi bantu, ariko nanje ntiyabuze abona babaje. Mugabo iyo niyumviriye ngaha narigeze kugira intuntu y'umubabaro w'ibicumuro, ntabona n'umupatiri noza kuyiregako ngo yumve ibyo niko ndavuga, nkibaza naho nohera kugira ngende kubwira umupatiri tinyabona musaseredoti fasha unyumvirize unsabire ikigongo ku Mana dufashanye Imana ingirira imbabazi. Bikangora. Mugabo ndagira aho nifashisha abana banje ndagenda fata umupatiri yarikara narinzi ku rusengero. Mugabo icyo gihe urumva kuko sinarinzi yo ndi buhurire na patiri ngene nogira umubonano nawe n'icyongereza cyanje, ariko ndamurereka ahaza guca ndamubwira ati bana banje nimumubwire ko ndushe kubera ibicumuro. Ndamubwira ati none sina numva icyo abana bamvugiye nukuvuga ati mama wacu yipfuza ko wo mwumviriza akirega kubera ahangayikishijwe n'ibicumuro. Hanyuma padiri aranyumviriza, ariko nkavuga ati none ko ntazi icyongereza ndabivugamwo. Padiri aravuga ati we nta ngorane, vuga mu rurimi rwawe, nubwo je nanje nkumvugo rurimi rwawe, ariko Imana iraza hagati yacu idufashe. Haleluya. Numvise ndiko ndabimubwira, numvise ndubu ndemurutse numva nk'ikintu gitembagaye hasi. Hanyuma rero ariko nubwo subiye no muri Tanzania. Muri Tanzania nabwo nigeze kubaho ntuntuye abantu bakantuntuza, kandi nanje sinabura gukora ibicumuro, naracumura. Ariko ibyo byose bikankoranira kuko igituma ndanavuga gutyo kubera ko nari narabanye n'umugabo atari n'uwanje. Harageze n'igihe ikintu kinakomye cyane, mbonye umwansi, mbonye umukunzi, umutima ukiruka, nkagwara umutima. Kwa muganga bakavuga uyu munsi bagasanga ndagwaye umutima, nasubireyo bagasanga nta ngorane, bakambwira ati umutima wawe umeze neza, uri gutera neza. Kubera yari ntuntu y'ibicumuro. Burya rero nyimba ndiko ndakubwira ibi byanje isuzume nawe. Hari abantu benshi twama tugwaganira bagwaye imitima canke bafise ikibazo mbese no bisigura ngo iki cya presha. Nyimba presha mu Kirundi two bivuga gute sinzi. Kubera ibicumuro vyawe. Rero Yesu niwe yivugira ati mwebwe abarushe n'abaremerewe nimuzi wanje ndabaruhura. Ibyo rero nta muganga bivura na Mana, nuko nyine biba biri kwihuta, kandi nama ntanga inyigisho byahurirana n'inyigisho biraba nkabivuga. Ariko birashika akaba uri mushasha. Muri minsi narabonye hari groupe nisanze mwirimo abantu barenga 300, kandi narabonye amakomanteri bamwe. Rero hari gihe wowe ubyumvise uri mushasha. Rero ni wowe uri mushasha ukabuzi, hari abantu benshi batuntuye bababaye kubera abonye n'ibicumuro byabo. Umuntu w'umugore yashatse umugabo afise uwundi mugore, agashwana na mukeba we cyangwa umugabo akamufata nabi, ntamusumire ntagire iki. Uratuntuye, urarushe, urarudasinziriye kubera umugabo w'abandi cyane, kubera ibibi umugabo agukorera. Rero bigatuma ugwara umutima, kandi kugwara umutima ni hahandi ushobora akantu gato koko mugacu ucikana. Ubwo rero ntugiye mu ijuru, ugiye mu muriro, urarimbutse. Nshuti yanje, raba rero mu mutima wawe yuko hari ibintu bigutunuza mu mutima, ubigiriki, wikiranure, ubihebe, uvuga uti reka ngende kuraba umusaseredoti canke pasiteri, hanyuma nigaye bamfashe, Imana imbabarire, Yezu abe muri jewe nanje muri umva ndababwire. Nyimba ndiko ndavuga gutya, ndashima Yezu, haleluya, kuko mu mutima wanje ndamahoro. Nigeze kubaho haba no ngaha muri Australia, kuko je nashatse
abagabo batatu kandi nkasanga bafise abandi bagore nkabana nabo mu ngorane. Umugabo wa gatatu ni nawe twabyaranye abana benshi, twabyaranye batatu, kuko umugabo wa mbere twabyaranye babiri, uwa kabiri arapfa. Umugabo wa kabiri nta n'amezi ane twamaranye menya nk'amezi abiri canke atatu, baramutuza asigarana inda y'ukwezi kumwe, ndinda ndavyara. Uyo rero ni birebire, abama bakurikirana intaye yanje, uzoshaka intaye yanje azozambwira kuri YouTube iriko. Rero abana b'Imana ngaha muri Australia nabwo ngira uwundi mugabo afise uwundi mugore, iby'iburaya rero n'ibindi bintu. Rero nkaja kuryama kubera kwiyumvira ko umugabo ataje iwanje, kubera kwiyumvira ko umugabo namubonanye uwundi mugore, kubera kwiyumvira ibintu byinshi, kubera ko umugabo yanyantera imikwara, kandi umugabo w'abagore babiri canke barenze babiri. Kuko umugabo afise abagore babiri, ntimuze mwibaze ngo afise babiri, abafise abarenga batanu. Umugabo arinda agira umutima wo gutora umugore wa kabiri, ntaba afise abagore babiri gusa, abafise abagore barenga batanu. Uwo ari we wese aba yumva ari umugore wiwe, umwemereye ni twende. Ubwo rero hari n'igihe ya telefone abandi bagore numva canke akambwiza ukuri ati burya jewe nshatse nzotora agakobwa keza kameze uko ibintu nk'ibyo. Rero ibyo byose bikantuntuza, naza kuryama nkarara ntasinziriye, bukarinda buca ntasinziriye, ndi mu bibazo n'ibyiyumviro. Ariko ubu kuvaho nemereye Yezu ngo abari wanyikontororera, antegeka ibyo ndamukorera ndabikore neza, ndamahoro, nkira kuja kuryama camenuka kujya kuruyoya. Haleluya. Nshuti yanje wowe urusha uremerewe, ndakwipfuriza kuja kwa Yezu. Yavuze ati dodo iwanje ndugurura, kandi mwese abaremerewe n'abarushe nimuzi wanje, imitwaro yanyu ndabakira ndabaremurure. Anyway, ubwo rero mvuze menshi ku karongo kamwe, reka tubandanya. Ka kabiri karavuga ngo hahiriwe uwo ataco yiyagiriza kandi atataye ukwizigira kwiwe, aho sindahateba. Tugiye rero ahandi hari ijambo ry'umutwe rivuga ngo ishari nibuni, ishari nibuni. Wowe ufise ishari, wowe ufise ishari ry'abambara neza, ry'ababanyi bawe, ry'abarya neza, ry'abagize iki, nawe uri ku ishari washatswe abagore b'abandi, kubera hariho umugabo usanga aja mu bagore b'abandi bagabo. Hari n'abagore rero bashaka abagabo b'abandi. Rero ibyo byose nibyo tuje mu ngaha, ngo ishari n'ubunibuni. Akagatatu karavuga ngo ubutunzi si bwiza ku mugabo w'ingumyi. Imana idutabare cyane. Ngo ubutunzi si bwiza ku mugabo w'ingumyi. Umugabo w'ingumyi ngo ubutunzi atunze si bwiza. Amatungo nayo ni ayiki ku muntu w'ishari. Ngo amatungo nayo ni ayiki ku muntu w'ishari. Umuntu agirira ishari abandi, umuntu atunze atokuyumvira no gufasha bene wabo canke basaza we canke abana bo mu muryango canke ababanyi. Kane, hari ahantu nzandaza guteba naho mbandanya kubera iminota. Kane aravuga ngo uwegeranya akiyima yegeraniriza abandi. Ngo uwegeranya akiyima yegeraniriza abandi. Hariho abantu mu buzima bwabo naho yoba ari umutunzi atopfa kure kuri hariho abantu baba batunze mugabo abana babo bakarara ubusa canke bakambara ubusa. Umugore ntamugurira igitenge. Ibyo ni ibintu nabayeho mbona mu bagabo banje batatu. Muri abo bagabo batatu ndazi mwo umugabo igitenge kidatabutse canke imvutano canke ingutiya canke agapira ngo gatabagurike atashobora kukugurira kandi afise amafaranga. Ibyo rero nibyo batubwira ubutunzi. Uwo mugabo ubutunzi bwiwe bumaze iki? Kubera iki?
kubera nta kuntu wowe umutunzi nta kuntu nuko nawe wowe utari umutunzi biba byiza ugiye gupagasa ukambika umugore n'abana cyangwa ukarihira abana cyangwa abana bakarara bariye. hariho abantu rero abana basonza bagatubika bakicwa n'inzara cyangwa umwana akagwara agapfa umugabo atokora mu mafaranga ngo avuze umwana. Imana yo mu ijuru duhe gutahura cyane uko n'ukuri nabonye cyane. Abandi nibo bazokwiryoherera. Turi kuri kane, uwegeranya akiyima yegeraniriza abandi. Abandi nibo bazokwiryoherererwa mu matungo yiwe, ngo abandi bazoryoherwa mu matungo y'uwo muntu kubera azopfa, abandi basigare barabigabangana babyirire. Hari n'abicwa kugira bapfe, hari n'abicwa n'abana babo kugira bapfe, base bapfe cyangwa ababyeyi bapfe bagabura amatungo y'ababyeyi cyangwa bagabura itungo rya se, kuko se yababereye ikinani cyangwa se bukaba n'ubugome. Ariko turi kuri aba bantu ashobora no gupfa yishwe kubera ubutunzi yigumiza ko nta muryango. Gatanu, uwimerera nabi ninde yo mumerera neza. Ngo uwimerera nabi ninde yo mumerera neza. Hari umuntu nayo bari ku rugendo afise amahera atumva ko yovunja inoti y'igihumbi cyangwa se kera igihumbi cyaba gikomeye cyangwa ijana ryaba rikomeye, akaba atari kuvunza ijana ngo arikuremo ibeni rya 10, cyangwa se inoti y'igihumbi akaba atoyikuramo amahera ijana ngo agure pura y'ibyo kurya kera ibintu bicyoroshe. Twavuga rero umuntu afise inoti y'ibihumbi 10 akaba atokura mu gihumbi ngo agure isahani y'ibyo kurya canke agure ifanta canke agacupa kamwe. Ariko sindakubwiye ngo uze kugura amacupa kuboreza, ariko kandi kunywa agacupa kaguhembura kakumara inyota utagiye muri bya bindi by'ibiborera canke kunywera umutigito ngo bikujane mu cyobo. Oya, umwe ujye wihe, kuko hariho abantu bicwa n'inzara. Rero wishwe n'inzara ufise ibintu wari kurya, icyo ni icyaha. Kandi uriye byinshi ukabijya nabi nabwo upfuye, icyo ni icyaha kikujana mu muriro. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Ariko haravuga ngo uwimerera nabi ninde yo mumerera neza. Uwimerera nabi ninde yo mumerera neza. Nazohimbagwa namba n'amatungo yiwe, ngo ntazohimbagwa namba n'amatungo yiwe. Kera mama niwe yahora dutera inkuru y'uwundi muntu yarazi umugore yari inshuti yiwe, adutera inkuru ngo ukuntu agenda ku rugendo akaba atokwigurira n'ibenyi ngo arije kandi ashonje. Rero hari ikindi kintu no janye muri Tanzania nahora negeranya utuntu nkwegeranya udufaranga kubera navuga ati fise umwana kandi ntagira sese yaramwase ko atari umwana wiwe, ntegerezwa kuzeho kwita umwana wanje. Rero amahera ego nubwo ntiyima cyane mugabo naragerageza kuziganya kugira umwana wanje azobeho neza. Ariko nyuma maze kuzino hari ibintu byanje nari bifise mu Burundi narakoreye ibintu ndi muri Tanzania, hanyuma nari bifise n'imashini ya doda kandi nari naguze ari shasha mbirungika mu Burundi. Ariko harabimikwara yo gutunguka mbirungika i Burundi ati niba dukubita igiti nzobisanga i Burundi. Muganda babwire nuri indege bakize kubona nk'uyu kuguru bene wacu baca barabijamo barabigurisha baragira iki. Ngize ndabaza ati ya mashini ndayihe umwe mubi wacu yarazi kudoda tindayimwe kandi yari yigorewe ngwe mu muryango naka yarayiriye ibintu bimwe. Rero ni byiza ntukiyime. Nahora nibaza ati ukuntu nahora ntubika mu nkambi nkakonona ngo munde nzogirire neza nzobeho neza ninasubira mu Burundi. Nicyo gituma ngaha hari igihe nja mu isoko nkumva kijya sinokigura nkumva ibiki n'ibiki nkumva no uwundi mutima tapu ngomba kugura iki umutima wanje wose ushaka mu gihe bisamahira yo kugikura. Nshuti yanje rero ntukiyime,
turye. Bibiliya ijambo ry'Imana riratwemerera ko tugaburira umubiri wacu, umutima wacu, ntitwiyime, kuko kwiyicisha inzara cyangwa kwiyambika nabi, hariho umuntu yiyambika nabi, nabwo no kwiyambika nabi kandi ufise uburyo ni icyaha, nacyo cyozo kujana mu muriro. Ambara neza ibibereye mu maso y'Imana. 5, nta mubi ariho angana uwiroga. Iyo niyo mpembo y'ububi bwiwe, ngo nta mubi ariho angana uwiroga. Urumva rero ubu muntu, dusubire kuri 5, uwimerera nabi ninde yo mumerera neza? Uwimerera nabi umve yase kujya iby'Imana yamuhaye, yase kwambara neza mu by'Imana yamuhaye, yambaye impuzu zinuka, yase kumesura, ibyo byose Imana izo bimubaza. Iyo tugiye mu ishengero, iyo tugiye guhura n'abandi, ni byiza ko woza umubiri ukambara impuzu mesuye, kugira ni waje no mu rusengero ukicarana n'abandi, kuko hariho umuntu mwicarana haba mu bantu haba no mu rusengero atari ukene, ukumva humura nabi, ukumva impuzu iranuka kandi yarakwiye kuba yomesa. Ibyo byose rero si byiza, ugomba kumesura, ugomba kwambara neza. Hanyuma hariho ubundi ashonesha utuntu tutamukwiye, wenda ariko araharanira ko igitenge dufate ibyo, nanje nzi ko byoba byaranambayeko. Igitenge urakiguze, kini igitenge cy'ibipande 2, ugaca wumva urakeneye n'akaburuzi, ugaca ufata ibipande byari kuba 2 bigize bigukwiye, ukabikuramo udupande 2 duto duto, n'akandi gapande k'akaburuzi kakubabira amabere akituna. Murazi ko iyo wambaye ibintu bitagukwira umubiri urawonona, kandi hariho indwara bitera. Cyane nk'abajya abakobwa, hariho kujya kuntu abantu bambara udupasura, utumini, ukuntu bijya nabyone ahantu hari imbeho cyane se ahantu hari n'umukungugu mubi, bitera indwara. Kwambara nabi biratera indwara cyane kandi mbi. Ubwo rero twige kwambara neza, bana b'Imana. Mundeke sigura ibi bintu nkuko bimeze, noneho n'iminota yamagera duhagarike, hanyuma tuzobandanye mpaka duhejeje ibi bintu. Biraryoshe kandi birakomeye kumva. Rero twagarutse kuri 5, ngo ntazohimbagwa namba n'amatungo yiwe. Umuntu adahimbagwa n'amatungo yiwe. Nta mubi ariho angana uwiroga, ngo nta mubi ariho angana uwiroga. Niba wambara nabi uriroga, kwambara ibintu bikubabira ukumva woturika, uriroze, hajya uri kuriroga. Umva ndababwira n'ikindi kintu cy'abantu biroga batabizi. Iyi mishatsi yacu yo ku mitwe, hariho abantu bagenda kwishukisha, hariho abantu nzi cyane nanjye byoba byarigeze kumba biyabye ibintu byo kwisukisha. Nibuka ko hari igihe nagiye ndisukisha amameshi, mugabo mu ijoro narayenda bikatakata nabikurako, biri kundurega, biriko biragira iki. Bijye rero uravye nabi wonapfa, kuko imitsi ishobora guturika ugasanga upfirika itari gihe. Hari n'umuntu niyaye kumva bavuga ngo yarapfuye avuye kwisukisha, bakavuga ko bamuroze. Yamara ntabwo rimwe ashobora kwemera ko bwari uburozi, canke se nkakana ko butari uburozi. Kandi hariho abantu benshi bakunda gupfa muri ubwo buryo. Mu by'ukuri birashika, birashoboka ko uwamusutse yamusutse kumura mudurega, canke se ntana mudurege, akaba imitsi yiwe yo mu bwonko canke yo mu mutwe itari ikeneye kumva ko mu mutwe ariko aridurega. Bijya rero si byiza, bijya nabyo biratuma umuntu apfa. Upfuye none wari kwisukisha ugapfa n'ibyo bisuko byo ku mutwe byakudureza ari byo bikwishe, wibaza ko uri yoba yagiye mu ijuru. Nubwo iryo nibanga ry'Imana, mugabo jewe mutima mweranda ariko arambwira ibyo mvuga, ndumva neza ko ubu ari ubu muntu
batubwira uwiroze mwenyewe, kuko bantu b'Imana, bantu mwiga cyangwa abantu bizi ikiganga, muzaza muregera abantu bizi ikiganga. Mu nyambaro hari inyambaro umuntu yambara zikamutera ingorane. Kwambara ibintu bikakutwegera biratera ingorane umubiri wawe. Iyo niyo mpembo y'ububi bwiwe, iyo niyo mpembo y'ububi bwiwe. Indwi, naho yokora iciza abagikoze mugahudukwe kwa mu maheruka agaragaza ububi bwiwe. Uyu muntu wenyene aranima umubiri wiwe, aranima kwambara kwiwe neza canke kurya kwiwe akiyima umuryango wiwe. Rero ngo niyo bishitse akabona abantu kumbure ngo nawe agira afashe, hariho umuntu afasha mu guhurubuka atari ngombwa ngo afashe, akabikora atarabigambiriye. Uwo rero nawe ngo abahurudutse ntabwo ababikoze bivuye ku mutima, ababikoze ku gatigito kumbure k'abandi bantu, canke kubera ko umuryango wamuteye igitsure, bavuga ati ducange nyabuna dufashe nakaragwaye, canke rega zana amafaranga tugirire neza urya, canke tumwambike, ku nguvu z'ababanyi canke ku nguvu zo mu muryango. Ngo ababikoze bitavuye mu mutima wiwe. Mu maheruka agaragaza ububi bwiwe. Murumva rero ko naho yobikora abikoze kubera ababimuhatiyemo, ngo mu maheruka agaragaza ububi bwiwe. Ni wa wundi usanga yidoga ngo atahantora kiya gitenge aba yarakirose, ngo atahantora ngo ipataro ntiyari yaramutabukiye, ngo abana ngo ntibari babyase kwiga. Akaba yabikoze kubera abandi bantu bavuze ati ducangire zipora abana biwe biyige, akabikora kubera ingufu z'abandi bantu. Hanyuma agacaza arabyidoga. Iwo rero mu impembo yiwe ntayo. Ubu niho ku munani, urabana ijisho ribi ni umubisha. Urabana ijisho ribi ni umubisha, arahindukiza amaso akirengagiza abantu. Ngo urabana ijisho ribi ni umubisha, arahindukiza amaso akirengagiza abantu. Rumva wa muntu yarakoze ibintu kuko yabibwiwe ku nguvu, ariko aha naho baratubwiye ati arabana ijisho ribi. Ijisho ryiwe ntirinezerewe no kugirira neza abandi, ahubwo arirabira hirya akirengagiza abantu. Iminota iri guhera. Hariho umuntu aronka igiti canke aronka igihagararo, canke abona byararenganye yararose amafaranga yicaye ahantu heza, byonyine akirengagiza ababanyi. Noneho tutagiye na kure, umugabo n'umugore barashobora kubana bakaronka ibintu, hahera iminsi umugabo akaraba atatu, uyu mugore ntitwari tuberanye, narihuse. Yamara kubona ko ifaranga ryaje, ngo ubona ko ngo umutwe w'urugo n'umugabo, kandi niko kuri ni umugabo bana b'Imana iyo ibintu bimeze neza. Ariko hariho umugabo ahengera ibintu, muba umugore n'umugabo mu mahoro mukikenye, ariko ibintu byamara kuboneka akagira iki, agaca atangura no kwirengagiza umugore wiwe, n'abana akabataka bihakana. Ibyo rero biriho cyane. Mu audio canke video bibaye ndende, ariko 9 na 10 tuwavuze ko ndahabandandiriza ku audio izokurikira. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu. Amen.